Bilbao rwarukino cyane ngira kamaro kuno mu FC Barcelona kuko rwarukino rutegerezwa kubafasha gusa nabe ko baregera umugwa Real Madrid warusanzwe n'abasumba amanota agira kuri 7 uno munsi n'ubudasa bw'inota rigira kuri rimwe gusa rero rwarukino ruri très important cyane kuri uno mugwa FC Barcelona baje bagira amahigwe bararutsinda tutarinjira nyene indani bwina muri runo rukino muri rusangi ni FC Barcelona yatweretse ati twagarutse mutwitege ati twaje novuga ngo mutwitege ariko nyene nkuko bivuze twinjiye mu rukino nyenyezina vyagaragaye ko novuga ngo ino equipe yitwa FC Barcelona bona Houston yatweretse novuga ngo urugero rwiza uko uravye ibitsina novuga ko bakoragira gutsinda uravye twica Robert Lewandowski kwara ibitsina novuga ngo catsinzwe none umukinyi yitwa Ferran Torres abantu benshi batakugaragara bavuga ngo ati nimba twabonye Barcelona ishobora gutsinda ino equipe novuga ngo ya Atletico Club hari ukuntu novuga ngo no munyegori w'ino equipe yitwa Atletico Club yitwa Unaisme hari ukuntu yakoze amakosa akomeye cyane mbega nawe uravye urukino rwa koraba ko twabonye igitsina novuga ngo ca uravye n'umupira novuga ngo yatsinze witwa Robert Lewandowski igitsina novuga yateye atera ishuti witwa Unaisme atakubana ukora ko mugabo utakumwinjirana watakora igitsina novuga ngo ca kabiri cy'uwitwa novuga ngo Ferran Torres numupira ugaragara ko wanashaka witwa Unaisme yatsinze igitsindo mugabo bigaragara ko harimo na defense novuga ngo yino equipe ya Barcelona nako equipe yitwa Atletico Club bigaragara ko wanashaka amakosa mbega match kujye ku munsi novuga ngo wa gatandatu uraza kuyihishusha imeze gute tuze kuvuga ko babaye equipe nziza ibitsindo bine yawe na equipe ya Atletico Club cyatuvuga tugiye na equipe novuga ngo nayo biba yabaye yatwetse inguvu nte ku ruhande rwa equipe yitwa FC Barcelona na Atletico Club ko tubona bigaragara ko nkagino gitsina cya Ferran Torres coco witwa Unaisme wewe hari kuno yagiye kubakora ku mupira kuko abana yari extérieur du pied hama witwa novuga ngo Ferran Torres nawe ubwiwe nawe aza gutera umupira wawe witwa Unaisme nawe aza kuba mengo yari imbere gato arawukora ko mugabo utuza kumurengana tuvuge ko vyavuye gute bwana Houston kuri ruhande rwa equipe yitwa FC Barcelona ko tubona ko mengo yarabaye n'amakosa ya defense novuga ati kenshi iyo tuko tora umupira cyangwa umupira w'amaguru yuko urakinwa abantu benshi tukunze kuyibanda ko bakinyi baba ko barakina navuga bagiye bakinyi bakinisha amaguru tukibagira umunyezamu buryo umunyezamu nawe n'umwe nimba bamusize hajya nuko baba bamwiteze kuko nawe nyine ashobora kuba mu bakinyi bafasha bagenzi we cyane mbere kanatsinda buryo umudefenseur wa mbere jembo nako ari umunyezamu niko bimeze n'ubundi defenseur wa mbere umunyezamu uri kuranyuma rero umunyezamu yamaze kuba mubi ivyo byose biratuma biragira uruhara rw'umugwi nawe nyene kutashobora kuburonga umusaruro mwiza twabonye FC Barcelona bafise season ukabona FC Barcelona baheruka clean sheet hakiriho Joan Garcia niho bayiheruka ubivuze neza cyane kandi kanatsinda nibivuze ko kuri Atletico Club ko nabo nyene batateye mwizamu canke ko ntuzeya ko Atletico Club ngo babaye babi cyane ngo kuburyo borangiza urukino ata amashuti on target bateye ahubwo nuko umunyezamu wa FC Barcelona ndavuga Joan Garcia yakoze amasave ukuvuga ngo uwitwa Joan Garcia nkuko bivuze n'umunsi bateye equipe yitwa FC Barcelona uravyumva neza yateye amashuti novuga ngo tire no cadre ndavuga nome dotire amapira yose yateye imipira 19 ku ruhande rwa Barcelona imipira 13 ku ruhande rwa equipe ya yino equipe ya FC Barcelona nako equipe ya Atletico Club imipira no cadre ku ruhande rwa equipe ya FC Barcelona yaba imipira kuri 5 amatire no cadre ku ruhande rwa equipe ya Atletico Club yaba imipira kuri 8 tire cadre uvyumve neza zabaye ndwi ku ruhande rwa equipe ya FC Barcelona ziba zibiri ku ruhande rwa equipe ya Atletico Club neza cyane bitavuze rero ngo nuko ngo Joan Garcia ngo atakoze amasave yakoze amasave menshi wanashaka yitwa Uesos niyo bari mu igori none ibindi bitsinde ko birinje yakoze amasave reni nako nishingira ku ikintu c'abanyezamu nisunze cyane no mu Unaisme wa Atletico Club Bilbao nawe nyene gutsindwa kwa Atletico Club Bilbao nawe nyene afise nk'uruhara bigatuma nibaza ati mbese gute yicarika David Raya muri equipe nationale ya Espagne yaravye ngiye ivana n'umumenyereza na system bashaka gukinamo ariko je ndabitahura mu buryo ugekura umukinyi mwiza David Raya ndabitahura mu buryo buvuga uko burya ikintu ca ancienneté nico cyo kirafasha Unaisme ku munyezamu wa mbere muri equipe nationale ya Espagne gusumba David Raya kuko we yanatangwe gukinira equipe nserukira gihugu muri U16 U17 hariya wakira muri equipe nationale cyo nico nje ku bwanje marure ko cyo kiramufasha
yitwa umunyezamu wa mbere wa equipe nationale guswa ba David Raya hariya muri equipe ya Arsenal ariko kandi kuri FC Barcelona kandi tugarutse ni FC Barcelona ikigaragaza kutwereka yuko ari umugukomeye cyane ufite attaque nziza ishobora kuzika gutsinda kuko nubwo muri ivyo bihe bari bafise munyezamu atari mwiza cyane warabona ngo FC Barcelona irafite ubwo bushobozi bwo gutsindwa bitatu ikabigombora ivyo rero bitwereka yuko attaque FC Barcelona ihagaze neza ishobora kugutsindira ariko ikibazo kuri FC Barcelona gihagaze muri defense ndetse no mwizamu mwipoto riko ranyumva rero Johnny Garcia yagarutse clean sheet irabonetse kuri FC Barcelona banayikumbuye kabisa bari banayikumbuye nyuma yo kumara igihe kirekire ko arayironka we kumwe na Gatabi mafegi wewe hari uraho yavuze ati ngo ari gutera shoot muri zamu FC Barcelona gasanga mafegi yagiye kwinywera itabi si hari akagaruka yagiye gutembera ari agaruka gutora umupira ibintu vyarangiye akagaruka gutora agapira yitwengera gakura mu inyavu aza kugatira ati genda mu bandanye mukini banamuhora n'ubusaburi yari isazi aranisazi yaramaze kuba nitahura wega we avuga ati mwagiye kuntora nimanikiye ibirato rero ivyo notanga vyose biransa kubera ko n'umupira nawe uhevye urumva utegezo kumutahura muri ubwo buryo rero navuga ati rero FC Barcelona yatanze urugero rwiza bamwe mu bakinyi FC Barcelona bako baragaragaza yuko bagarutse mu bihe byabo vyiza urugero rwabo rwanaduze batanguje muri boxe umukinyi ndavuga Pau Barcelona Gerard Martin bimwe mu bintu byari bimaze iminsi myinshi cyane twumva ko Zabi Deta Hansi Frike karagerageza kumenyereza uno Gerard Martin kanatsinda Gerard Martin ni nayo poste we nasizwe nakinamwe hariya muri Barca Athletic yari umukinyi wo muri boxe nivyo yaje muri Barcelona nkuru umukinyi aza kuba umubackup kuri poste nimero 3 kanatsinda David uno Jordi Alba yari yamaze kuba nasohoka asiga Alexis Badata amusubiriza afise Gerard Martin hamwe mu mahitamo cyane kuza kuba umukinyi aza kuba afata ino poste mu gihe Alexis Badata hari ariko kandi abakaba nafise na Jire Kunde nawe nyene mwiza kubera vyo bibiri nawe nyene dafise umusubirize ariko tukabona yuko Eric Garcia nibitumwa ko aho hose umuterekaraza gahakina kandi akaguha ibiraro vyiza novuga ati rero mu bintu vyiza cyane twabonye kuri FC Barcelona twabonye urugero rwiza cyane rwatanzwe na Philippe Lopez ibintu vyiza cyane muri FC Barcelona bari baniteze kandi banishimira umwana ko yaratanga urugero rwiza karaza mu bihe vyiwe vyiza cyane muri FC Barcelona Lamine Yamal nyuma yo gutandukana na Nicky Nicole nawe nyene numwe mu bakinyi kagaragaza yuko nawe nyene yari yaraboshwe yabohowe uyigenga ariko aratanga ibintu vyiza cyane karatuma umuguwe utsinda nk'ivyo twari tumuziko burya Lamine Yamal ni meilleur joueur ni wa mukinya ashaka gutuma umuguro nk'intsinzi witwara neza Robert Lewandowski inyuma yo kuvugwa ngo cyane ariko aragerageza kwemeza abakunzi ba FC Barcelona ndetse n'uburongozi bwa FC Barcelona jewe ndiko ndabasaba kunyongera amasezerano ndacyarimo ndiyumva ko iyo sezo imwe mu nyongera ko mfise ubushobozi bwo kuza gutanga ibishoboka vyose ndetse kanatsinda kugira ngo ngaragaze ko nkundu no mu FC Barcelona rondero umukinyi w'umustare mwemeranya neza yuko ashobora kuza gatanga vyiza je ndemera ko mu backup wiwe ndemera kugwanira ikibanza ivyo byose bikatweka ko Robert Lewandowski no munsi iminota mikeya cyane amaze guhabwa gusumba iyo Ferran Torres amaze kuba nahabwa aranamusumba n'ibitsindo hariye ariko na Ferran Torres ni nawe umwe agerageza kuvuga ati nubwo je ngaragara nk'umukinyi mutizeye ko ibisindo vyinshi mu mwanya mwiza ushoboka ariko ndacabemeza ko ndubunyamugisha yibereye aho nivyo muri okazo zitanu ndashobora guhusha zitatu ariko zibiri bisa amahirwe gushobora kuronka ivyo bitsindo nawe nyene ariko araza tweka ko kanatsinda no munsi muri La Liga uretse Robert Lewandowski muri imbere muri FC Barcelona nawe azubwa kabiri ibitsindo bigira kuri ndwi hariye mu gihe Robert Lewandowski nawe amaze kugira mu bitsindo bigira kuri 8 hariye novuga ati ni bimwe mu bintu vyiza cyane FC Barcelona muri rusange abakinyi bose bariko barahabwa umwanya ukabona ati bariko baragerageza kwerekana ico bashoboye no kwitanga kugira ngo bumve canke bemeze mumenyeze ko uwo mwanya bahawe bawukwiriye uretse Daniel Olmo nawe nyene muri no misi ubona nkaho mengo vyiwe arashasa n'umunaka rirondeza n'umusaza agatanga vyiza kuri urukino rukurikira kwabona ntibiko biragenda neza ariko muri rusangi FC Barcelona ibintu ko atanga mu kibuga ni ibintu bitwemeza neza neza ko abakinyi ba FC Barcelona bariko barasa nabemeza ati twebwe twamaze kubona yuko twarakoshe aho twakosheje dutegeza kuza kuhakosora ukabona defense FC Barcelona twari tumaze imisi twagiriza ibintu vyalinye hari ukuntu bamaze kuba bariko baranitora hari ukuntu bamaze kuba ubona nkaho umengo kare FC Barcelona bayite contre attaque bihutira kuduza amaboko beka umuhagarikize imbere vyanashika ukabona ati barahagaze barinda umuhagarikize ko avuza ariko no munsi bari rukanga ku mukinyi uri kurumva bakaza kuduza amaboko ariko action amaze kurangira swat bamenye neza neza ko umupira bamaze kuziba bamaze kuwutora canke bawuteba usohore bamore kuza kugaruka ku muhagarikize bamubwira ati iryakisho buryo wabonye ijya offside ubundi uravye nkuko bivuze Houston ku ruhande rwa equipe FC Barcelona na match ya Messi bari maze gukora barakina bagashaka gukora baradutsindwa nk'ibitsindo wasanga batsinze bitatu batsinze igitsindo
uravye muri champion umwaka uheze batwana uvuga igikombe ca La Liga nino ekipe yitwa FC Barcelona yatwese yuko ari ekipe iki rakora kantu kugira iki mukenyo kugira iki wo gushira muri offside abakinyi nuvuga ngo batandukanye ariko namuzigiye kuraba baravuga ati nta meza n'umwe agenda iki adashobora ko kariyikwa uno munsi hari ukuntu imigwi bamaze ko rahura na ekipe yitwa FC Barcelona bamaze kumenya ka kantu bavuga ati turabona uwitwa ku Barca kuntu hagaze turabona Jire kundige nahagaze turabona Bardige nahagaze reka tumere nk'abagiye hari muri Oroje dusubira inyuma gato twitwomoka nimba arabonye kuri Clasico ivyo byarabaye kwitwa amahoroje meshi mugabe imigwi yo muri La Liga canke akarero dufate karorero nko mu gihugu c'Ubwongereza Pepe Guardiola ntiyaje gatwara ibikombe bitandukanye vya Premier League Pepe Guardiola ntiyaje darakora utuntu twiwe ugaza gusanga nta muri kuragira kurashaka kuri kuramutsinda mugabo uko umwaka utera ugenda niko batera baramwiga rero kuri umunsi kwa Barcelona bavuze akantu gakomeye cyane bavuga ngo kuzana witwa Joe Garcia akagaruka avuye mu mvune bakoze clean sheet kandi nina nziza uravye amasave yakoze yara amasave yarakenewe kandi buriya niyo ufise umunyegori mwiza bwana Yusona umunyegori mwiza arazi kwarinya abwe ati defense hagaruka na kuriye bitandukanye na Sereze no muza gusanga nawe ubwiwe ari kuriye ari kurungira bari kayumvira n'agatabi umugani wawe ugasanga karakora biriye imandi ziyo zibereye mu gatabi hari no musi mugaje Joe Garcia yaragarutse uza gusanga ikintu ginuva ngo kitoroshe ugaza usanga itsuye kora bitsinda ariko nyene kuri kintu Yusona Barcelona waravye abakintu bari yatanguje ku rukino rw'ino ekipe bahorana na ekipe yitwa Atletico Club urako muri defense centrale mu Paul Kubarsi na Jere Martin vyaragaragaye ko mu entraînement ko babwiye mu bigano biheruzo bivuga ngo Jere Martin hari ukuntu witwa Hansi karamugerageza muri defense uno musi yazanye Paul Kubarsi na Jere Martin hama kuri kabiri Jere kunko bisanzwe Axel Barde nuvuga ngo mukinisha ndavuga kuri nimero 3 hakati mu kibuga hano vyagiye bitangaza abantu batandukanye yaje dafise witwa Frank de Jong dafise Pedri Gonzalez achakinisha uwitwa Firmino Lopez azana Dani Olmo n'uwitwa Eric Garcia bano bakinyi bose ryari ryambere bakinanya hagati mu kibuga neza waramini ya Robert Lewandowski Ferran Torres ukuntu gutandukanye eske Yusone kuno munsi ino ekipe yitwa FC Barcelona ino ari nyema waravye match itandukanye kuna kuntu kwa Kubarsi Jere Martin mu defense bakazana neza wazana Firmino Lopez wazana Eric Garcia wazana Dani Olmo bakazana abakinyi batandukanye ino mikinire ya bano bakinyi bashasha bagatina itsindo bine wayibonye gute kwa Pacific mbega irahumuriza dushobora kuzobona ko rigenda neza naho bagarutse ngo bati dushobora kuzobona Paul Kubasa karakina Jere Martin mu defense tukana Eric Garcia karakina n'abandi bakinyi batatu ko bavuga ngo Eric Garcia no mukera kuri kabiri rakina Eric Garcia no kina muri defense centrale rakina Eric Garcia no mukinisha hagati bwa rakina kuno korakina na Houston wakonye gute kwitwa Xabi Alonso gukinisha ibintu bitandukanye vya karakinisha muri ekipe yitwa FC Barcelona jewe naravuze ikintu kimwe ndavuga ati nimba FC Barcelona tuko turayibona ari nziza nimba FC Barcelona tuko turayibona ikiritwara neza uruhara runini rw'umumenyereza Hansi d'Afrique Hansi d'Afrique urabona ko ibintu agerageza gukora ariko aritegura muri kazoza uri kuranyuma ariko ategura basi ugutegura kwiwe ubutunda gutahuramo no kugukurikira yego Hansi d'Afrique uno musi twabonye karagerageza Paul Kubarsi na yakagerageza do ya Paul Kubarsi ndetse na Jere Martin ivyo byose binyezeza canke binyereka iki ku rukino rwa Atletico Bilbao byamufashije kwiga iyindi duo ashobora gukoresha mu gihe iyo asanzwe yize itazoba irikira naboneka uno musi twabonye ariko akinisha Firmino Lopez Eric Garcia na Dani Olmo abo ni bamwe tutatumenyereye ko barakina hagati mu kibuga ariko tukabona neza na neza nivyo Eric Garcia aramukoresheje kubera yuko arazi neza hari igihe yigeze kuba mugerageza kuri no post yigeze kuba mugerageza hagati mu kibuga mu biharuro vyiza rero bugingo wa Frank de Jong atagiye kuba karanaboneka cyangwa bugingo wa Pedri Gonzalez atagiye kuba karanaboneka biroroshe cyane ko Hansi d'Afrique azokoresha Eric Garcia kubera yuko yamubonye igihe yigera kumupima n'igihe yigera kumugerageza mikro no musiyangambaniye abangabo ivyuma bazo barabiraba mikro no musiyangambaniye ariko ndakumva ni sawa bandana aho rugeze bakwikora ukuntu
babiregira neza uranyumva ndakumva cyane niko navuga ikintu givuga giti rero Hansi ya Afrique ni umumenyeza agerageza kwiga nitegura ati ejo ni naba ntafise naka nzohakoresha nde nzokoresha nde uno munsi ntafise Frankie de Jong canke Pedro Gonzalez byoroshe ko koresha Eric Garcia kubera yuko yarigeze kumugerageza arabona ati bugingo bakinyi badahari hari umukinyi igeze kugerageza iki gihe yarampaye ibiharuro vyiza canke yaranyeretse icizere ko ashobora kuza gatanga vyiza kuruta uko waza gufata risk ati nta numwe nzi reka mfate risk ati naka haje dore vyoshe byo kumva yuko ategerezwa gufata kunde ngo geno nkinire ku biharuro bitandatu ko yako nigeze namupima ntanamuza kubera ko na Eric Garcia nigeze namupima ngo amenye ati base Eric Garcia nigeze kumupima ngo namibiharuro vyiza rero kubera ko nta numwe nzi ko ashobora kuza kumpa ibiharuro vyiza mu gihe De Jong adahari reka mfe gufata risk kunde gendo nkinire haje ku biharuro bitandatu ugasanga bigiye kuguta mu bibazo kubera iki mwigeze unigerageza muri ivyo bihura bati mu gihe nakatazoba hari mbese naka ashobora kuza kama ivyo biharuro rero byaroshe cyane ko ashobora gukoresha Eric Garcia kubera yuko yarigeze kumugerageza aramuha ibiharuro vyiza mu gingo yagombye kuruhurira naka canke naka nyamukinishe ngo nuko Pedro adahari ahubwo yagombye kugerageza ati urukino rusanzwe ndi imbere mfise amanota menshi reka muri minota 45 ya mbere ngerageze Eric Garcia kuri ibiharuro bitandatu ndabati ibiharuro ashobora kuma kuko hari genzo ntafise Pedro canke hari genzo ntafise Frankie de Jong agashobora kuza kahankini ubundi witwa Eric Garcia ku munsi w'ejo yakakina nk'umukinyi no vuga ngo nka Frankie de Jong neza cyane kuko uravye n'imigwi yaciyemo ariko wanashaka no muri sezi heze twabona witwa Frankie de Jong na witwa Eric Garcia bamukirisha kuri 60 Eric Garcia ndamugiranya nka bamukinyi yitwa Nacho wa equipe Real Madrid wa kera wamuronda kuri gatatu cyangwa muri defense kamaro yarovyiwe nyezina poste yiwe d'origine Eric Garcia yamye ari myugariro yari mu defense mu mutima wa defense ariko no munsi yakwamukisha kuri 60 kuva hashikemo FC Barcelona kubatangiye kumugerageza kuri 6 kandi ukabona bitanze vyiza neza cyane none jire kunde vyagenze gutubwiye isanga kubera bibiri yanatanguye tanakunda banashaka suko kandi none munsi rero byanyeretse iki rero byanyeretse none umunsi ntiyakoresheje Jean Martin kandi Andreas Christensen ndetse na ntuze na Ronald Araújo bari hanze uriko urumva ibi byanyeretse iki rero Hansi Flick akagerageza kwiga buri mukinyi wese poste yiwe ashobora kuba yindi itandukanye niyo namukinisha mwashoboye kubera yuko hari gihe bizoshika kine Ronald Araújo ari mu mvune Christensen ari mu mvune asigaranye Paco Barsi gusa uriko urumva na Pedro tahuri canke Frankie de Jong atahuriho uriko uranyumva ariko bizomworohera kubera yuko arazi ko Frankie de Jong ashobora kumuhengeka arazi ko yuko Eric Garcia ashobora kumuhengeka kuri 6 kakina kubera ko yigeze no kugerageza kuri Atletico Club Bilbao akagerageza Gerard Martin kuri defense uriko urumva nka nimero 5 canke nimero 4 akakina neza bizomorohera kuza gutora amahitamo gukinisha undi myugariro mwiza nka Gerard Martin kubera ko yigeze kumugerageza kuri Atletico Bilbao kamu biharo vyiza none yaronse amanota ngahe sindwi n'ibice bimwe amata ni meshi ndetse yarusomije na Alexis Bardi ku ruhande yaronse 6 n'ibice 5 uriko uranyumva ibi byose ni ndabibona nka Data Hansi Flick agerageza kwiga kurukino kurundi umukinyi kuwundi iyindi poste ashobora gukina itandukanye niyo yarasanzwe amuziko ivyo bikazuza kumufasha ejo imbere mu gihe yagiye kuronka ibibazo by'abakinyi bagiye mu mvuna canke bagiye kuba batagiye kugaragara bivanye n'amakarata y'umuhondo canke amakarata tukura no muse Frankie de Jong twabonye ndakinye ku bikarata itukura yahawe rero ivyo byose rero byamworoheye kumva ariko yakenisha Eric Garcia kuko yigize kumugerageza kaza gatanga ibiharo vyiza rero novuga ati rero ubwize bwa FC Barcelona uno musi niko ndabubona mushingiye cyane ku kuntu Data Hansi Flick akagerageza gukinisha abakinyi biwe ndetse no kubiga vyiza cyane gusumba uko abakinyi bobo kwimenya ati genda umukinyi waha kanaka uno munsi tuvuye muri defense hakipe yitwa FC Barcelona Jean Martin tumaro kuri makino vuga wazokina kuri twaharura tuvuga tuti equipe yitwa FC Barcelona yafise witwa irafise urindere gato irafise novuga ngo witwa asi kwizina rya Ronald Araújo witwa Kubarsi witwa Jean Martin witwa Eric Garcia n'uwitwa Andre Christensen tuvuga Jean Martin uvuye n'amata yafise ukazana Eric Garcia no musi weyo twabonye ko kuri 3 arakina mu gihe witwa Frankie de Jong atari Jean Martin atumaruye ko aje mu bakino uvuga ngo nawe agikuba bakino uvuga ngo ba nimero uvuga ngo muri defense uko ivuga ati defense witwa Kubarsi n'uwitwa Jean Martin babagize defense nziza kandi unaravye Jean Martin buri afite na Gabriel ndende nako afite Gabriel nziza ari na muremure ubwo nitwoshaka kubona Jean Martin azoza muri defense tukavuga ngo defense igizwe n'abaki batandukanye Houston erega n'ubundi bona Dike twabonye undi mukinyi muri FC Barcelona afite ubwo bushobozi bwo gushora kugaruka gufasha defense hagati mu kibuga mu ruhande rwa FC Barcelona ivyo ni bimwe rero mbabona nka karite nziza canke ubushobozi bwiza bwa Hansi Flick karafasha mu FC Barcelona kugerageza
kudatunga umukinyi umwe wenyine kuri post imwe kugerageza kwiga undi mukinyi indi post itandukanye niyasizwa nakinamo ashoboye ni yahe ibyo byose renda biharwa kuri Dance Africa kagerageza kubaka umugwi wa FC Barcelona mu buryo bwinshi butandukanye ushobora kuza gufasha n'umugwi wa FC Barcelona uno musi rero twabonye undi mukinyi ashobora kuza agafasha defense ya FC Barcelona witwa De Martin kanatsinda Jean Martin byaranavuzwe Doni Barca Athletic canke yaguzwe muri FC Barcelona aza nk'umukinyi akina muri box kuko kanatsinda bugiye yaguzwe ashikira muri Barca Athletic ashikira kina hagati muri box mu mutima wa defense novuga ati rero yarageragejwe kuri Atletico Club Bilbao atanga performance nziza bitweretse rero mu gihe rero Hansi Flick azoba adafise Christensen kanatsinda yiyamira mu mvune wewe azoba adafise Ronald Araujo ntibizomutera ubwoba canke nizomudidinganisha imitima gutora Jean Martin ngo amuzane kumukinisha wafatanye na Pau Barca tusimbiye kuri ndi zina turavuye ku kibazo kivuga ngo bano bakino vonga wa equipe yitwa FC Barcelona batandukanye kumva witwa Jean Martin akarakina muri defense centrale akakigenza neza akamutashika kuri ndwi n'ibice 4 wazana witwa Eric Garcia hagati mu kigo atakuronka amatashika kuri n'ibice 5 ugaza gusana n'abakinnyi batandukanye nibwo ko bari basanga bakakira process zabo ariko tuve inyuma muri defense tuve no hagati mu kibuga tuje ko busatirizi nabwo umukinyi ku mukinyi uwitwa Lamine Yamal we wamugarutse ko mwanya uheze bona Houston uravuga ati Lamine Yamal nyuma yo gutandukana no vuga ngo nizina rya Nico bari basanzwe bari mu rukundo bariko bararyosha ubuzima mu vy'urukundo ku rukino rwo ku munsi wa Atletico Club baraje atanga assist shaka kuri zibiri imwe ayihana uvuga ngo witwa Robert Lewandowski iyindi aza kuba yihana uvuga ngo uno mukino uvuga ngo azi ku izina rya Lamine Yamal atade pass zive ku mota 13 yiha kwitwa Ferran Torres iyindi nanza ko yihana uvuga ngo witwa Ferran Torres kuko wanashaka double zose nako assist shaka kuri zibiri zose yazihaye witwa Ferran Torres uno mukinyi Lamine Yamal bigaragara ko kuno munsi uravye na statistique cyangwa afise kuno munsi akagira statistique nziza tuvuge ko Lamine Yamal nyuma yo kugira ibihe tari bike nyuma yo kugira akabazo k'imvune akavuga ngo no munsi katumuna muruhurire muri Televiziyo Internationale izina ya Lamine Yamal ni izina novuga ngo ritagiye bamukuyeyo bavuga bati nasubiri Barcelona azukitegura inkino zitandukanye twanumvise barashaka shaka kuzokina ukino hagati equipe ya Espagne na equipe ya Argentine uno munsi Lamine Yamal nawe zino nkine karakina Houston habo no kino vaya rakinye barona equipe itwa Atletico Club akatanga assist kuri zibiri uno mwana tumwitege kwiki tuvuge ko yagarutse muri vya bihe vyo vyiza inyuma kugitagira ibihe vyiza mo n'imvune Houston Lamine Yamal tusana tumuze nk'umukinyi mwiza cyane sumukinyi azo gutsindira ibitsindo vyinshi cyane kugira ngo ushobore kubita ko ari mwiza ariko Lamine Yamal n'umukinyi azotuma urukino goroha canke bagenzi biyo boroherwa no gutsinda n'umukinyi azi gucenga azi gukrea umukreateur mwiza azi gutanga ama assist ivyo byose nivyo bituma Lamine Yamal tumwita Lamine Yamal mwiza kuko niyo karite yiwe rero navuga ati inyuma yo kuba hari uruja n'uruza ugwamo gukwigana hari yani kumva ngo Lamine Yamal urukino rurangiye na assist atanze nta cenga ziga kuri stat akinye byatumye tumva ko Lamine Yamal asubiye inyuma kudatsinda Vivian two bimwagiza kuko Lamine Yamal mwiza twize tumubona ariko aratsinda ngo abamere bitere muri saison canke abamere bitere muri higanwa kanaka rero novuga ati rero ivyo byose kudacenga cyane kudatanga ama assist nibyo byatumye tuvuga ati Lamine Yamal ugire gwasubiye inyuma ariko no munsi kuva hatangurwa makuru yuko Lamine Yamal ngo yagwaye ingwara iyo ngwara ikirigwa ko kora ko mugira operation ariko kandi yanse bya operation ariko asaba yuko uburongozi abaganga bafise Barcelona bamukurikirana bamukoresha amasport atandukanye amufasha kugaruka neza kugira amagara meza n'imiti mwimwe azarafata kugira ngo iyo ngwara yiwe imere nk'ihwama gatoya Lamine Yamal gutandukana n'umukunzi wiwe Nikore kenshi twabonye performance mbi zitandukanye na Lamine Yamal bazishingira bamwe bazishingira ngo niyo ngwara afise abandi bakaza bakavuga ngo no umukunzi wiwe ngo amusubije inyuma kanatsinda ngo niyo ngwara ngo yegwa ngo kwera umukunzi wiwe ariko kuva bitangwa kuvugwa ngo ko Lamine Yamal yatandukanye n'umukunzi wiwe canke navyo nyene biraje habona baravyishira abona ngati twatandukanye tutangwa ko Lamine Yamal buri rukino gose aza gatanga assist adatanze assist agatsinda ivyo rero bitwizeza yuko Lamine Yamal yagarutse mu bihe vyiwe vyiza mu hiyo zitatu ibitsindo bigera kuri bitatu harimo n'ama assist bakinye na Atletico Club Bilbao ukabona yuko assist karatanga si assist gusa zije giturumbuka ni ibintu yubatse urabona ije exterior dip yatanze kwa Ferran Torres uburyo ujya mwana
ujya mwana hamwe yo kwibanda ku by'umupira w'amaguru bimwe bamuhanura akibanda gukora amantrenema no kuguma yiga ku munsi uburyo ashobora muri rusange kwiga umunsi ku munsi uburyo akinamwo n'uburyo aduza urugero rw'imikinire yiwe azomukinyi gitangaza cyane n'umukinyi ahambaye gose n'umukinyi nisi ibereye haje uretse yuko ibintu muri bimwe bitera bimusubiza inyuma tona ko Lamine Yamal arasubira inyuma nagakuku ingeso zo kutitaho by'umupira ukabona ko akigira mu nkome hari ko yitaho ibindi bintu bijanye burya nabonye no muri minsi yahera umengo hari ikindi kirori burya yari yateguye ga nubwo bitashoboye kuja habona sinzi kiyama ko nacewe ndabona ko Lamine Yamal yasubiye kandi gutegura ikirori ico kirori ngo nta muntu arekuriye kwinjira na telefone nk'ahubwo inkumi gusa inkumi kimwe giheruka imbere yuko bari kumwe na Nicole neza cyane novuga ati rero uri mwana Lamine Yamal n'umukinyi ubona ko impano arayifise ariko impano gusa ntihagije mu mupira w'amaguru impano irasaba yuko uyibagarira wamura yibagarira kugira ngo ikomeze kuguma ikura ikomeze kuguma ikayangana isa neza rero impano arayifise n'umwana rero hamwe yo kwita ku byo kwibanda ku by'umupira w'amaguru cyane yo gukora cyane n'umwana novuga ati azovugisha isi y'umupira w'amaguru cyane gose nkuko twabonye ba Cristiano Ronaldo ndetse na Lionel Messi bavugishije isi y'umupira w'amaguru nanatangaje nkuko ubivuze neza nako ndaraba witwa Lamine Yamal Yusson buriya imbere ko agira imvune kuko yagize imvune novuga ngo bana kipe ya Sevilla yatsinze ne kwa kimwe abantu vango ari genekerezo rya 5 kwezi kw'icumi ubundi witwa Lamine Yamal mu nkino ziheruka bwana Yuston atazinze igitsindo yatanga assist match imwe yo atasinze mu gitsindo uvuga ngo witwa Lamine Yamal igihe bana kipe ya Girona aho yakinye 34 yatanze assist atakuronka amatisha kuri 3 witwa Lamine Yamal baraje bakina muri Champions League igihe kipe yakora tsinda ibitsindo bishika kuri 3 kwa kimwe yari ekipe izuka izina rya Olympiacos witwa Lamine Yamal yatanzemo assist aronka amatisha kuri 7 witwa Lamine Yamal araje kuri El Clasico niho match ruvaho beshi baravyibuka itamworoheye yakinye minota yose 90 aho yarashaka agiye kuba naronka amanota kuri 5 n'ibishindwi ariko nta gitsina nta assist yanatanzemo